Inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishirahamwe TWR Radio I Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro kigufasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana bane nawe mukunzi uri kuratwumviriza. Shalom, assalamu alaikum. Turakuramukije mu izina ry'Imana uhoraho nye n'amahoro, igomba ko umuntu wese atahura kandi agaca bugufi mu nzira yo gutungana. Muri kumwe na Pastori Jean Baptiste Nzeyimana. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza ikiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Mu kiganiro giheruka twarabonye iby'abavugishwa n'Imana banditse ku bijyanye na Satani bo n'abamarayika. Twarize ko mbere na mbere Imana yaremye impwema amamiliyoni n'amamiliyoni izita abamarayika. Muri abo bamarayika rero harimo umwe yari mwiza cyane kandi w'ubwenge bw'agahebuza kuruta abandi, uwo nawe ni Lusiferi. Habaye umunsi umwe rero Lusiferi yishira hejuru mu mutima wiwe, yongera agarariza Imana, agomba gutwara ikibanza c'Imana. Ikirengeye ivyo, abamarayika batari bake bahisemwo kumukurikira mu vyaha vyiwe, ariko Imana idashobora kwihanganira abayigararije, ica yirukana Lusiferi n'abamarayika bayo mu bwami bwayo. Inyuma y'aho Imana yirukaniye Satani n'abamarayika biwe, yaciye abategurira umuriro udashira. Kandi umunsi umwe Imana izoterera Satani n'abamarayika bamukurikiye bose muri uwo muriro. Ariko Satani ntaratererwa muri uwo muriro, ari mw'isi arondera abahenda uko ashoboye kose kugira baze bahonere hamwe. Uyu munsi mu kiganiro cyacu kigira kane, ivyahishuwe mu gitabo ca mbere ca Mose ari c'itanguriro, mu kigabane ca mbere mu 20 ya mbere, ivyanditswe bivuga biti: ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri buziba, yari ubusa gusa, kandi umwiza wari upfutse idamba. Ubwa mbere na mbere igihe Imana yaremye ijuru n'isi, isi yari ubusa gusa, Satani n'abamarayika biwe nibo gusa bari bahari. Nuko Imana igira umugambi wo kurema umuntu uwuzoba afise ubushobozi bwo kumenya Imana, kuyikunda no kuyubaha ibihe bidashira. Imbere y'uko Imana irema umuntu, yari yateguye kubanza gushyiraho isi nziza cyane, aho uwo muntu azoba hateye imbere. Uyu munsi turaza kurabira hamwe uko Imana yaremye yongera ishyiraho isi y'abantu abo yari yateguye kurema. Mbega ivyanditswe bivuga iki ku kuntu Imana yaremye isi? Kuko iminsi 6 ariyo jewe uhoraho naremyemwo ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri vyo vyose. Ivyo turabibona mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 20:11. Ubu naho rero turabe mu gice ca mbere cyo mu vyagezwe vya Mose, kugira turabe ivy'Imana yaremye muri iyo minsi 6. Ku munsi wa mbere kandi mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Imana iravuga iti: nihabeho umuco. Umuco urabaho. Imana ibona umuco ko ari mwiza, iraheza itandukanya umuco n'umwiza. Imana yita umuco umurango, umwizi wita ijoro. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Nuko ku munsi wa mbere Imana irategeka iti: reka umuco urasire mu mwiza. Imana itegeka isi imeze nk'umubumbe ngo izunguruke amasaha 28. Nico gituma uyu munsi dufise amasaha 12 y'umunsi na 12 y'ijoro. Mbega igitangaza Imana yakoze ku munsi wa mbere mu gutandukanya umuco n'umwiza. Ku munsi ugira kabiri Imana iravuga iti: nihabeho itazanure hagati y'amazi ritandukanya amazi n'ayandi. Imana iraritazanura, itandukanya amazi yo munsi y'itazanure n'ayo hejuru yaryo, biba kuno. Maze iryo tazanura Imana iryita ijuru. Ku munsi ugira kabiri Imana yaremye ijuru n'ikirere. Ikirere n'ijuru rizengutse isi kandi ririmo impwemu duhema. Ico kirere nyene gikinga ubushuhe ku bintu n'abantu n'ibindi biza vyinshi. Iyo ataba ijuru nyene ry'igitangaza Imana yaremye ku munsi ugira kabiri, umuntu ntiyoshoboye kuba ku isi. Ku munsi ugira gatatu Imana yaremye ibiyaga, isi n'ibiyimerako vyose. Umviriza iki vyanditswe bivuga. Imana iravuga iti: amazi yo munsi y'ijuru nakoranire hamwe, imusozi naho nihaboneke, biba kuno.
maze imusozi Imana ihita isi, ikoraniro ry'amazi naryo iryita ibiyaga. Imana ibona ko ari vyiza. Imana iravuga iti isi nimera ivyatsi n'ibimera vyose vyama utubuto n'ibiti vyamwa ivyamwa birimwo imbuto zavyo uko amoko yavyo ari, nuko Imana ibona ko ari vyiza. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira gatatu. Mbega ibifungurwa biri aho biryoshe Imana yaremye! Nuko rero Imana ku vyo yaremye vyose iravuga iti ni vyiza. Ivyo Imana ikora vyose ni vyiza, bibereye ijisho kandi biratunganye. Hari ikintu kimwe Imana idashobora gukora, ico naco ni kibi, kubera Imana ni nziza. Kumbure wo kwibaza uti nimba Imana ari nziza, kuko isi yuzuye ibibi vyinshi n'intambara, kuko itongo ryanje uyu mwaka ritimbutse, kuko umwana wanje agwaye. Nimba Imana ari nziza, kuko ikibi gishika ku muntu? Nukuri ibi ni ibibazo bihambaye, kandi ivyanditswe biraduha inyishu zihagije, izo tuzokumva mu biganiro bikurikira. Reka uyu munsi dushire ku mutima uku kuri guhambaye: Imana ni nziza, kuko ivyo yaremye vyose ari vyiza. Reka dufate aka kanya turimbure ukugira neza kw'Imana. Twarumvise uko yaremye ibiti ku munsi ugira gatatu. Woba uzi impamvu Imana yaremye ibiti n'ivyamwa vyavyo? Mbega Imana yari ibikeneye? Mbega yaremye ibiti bifise ivyamwa vyiza kugira yimara inzara? Oya namba. Imana n'umuremyi ntisonza kandi nta na kimwe ibuze, kuko none Imana yaremye ibiti. Ivyanditswe birabitwereka. Imana mu buntu bwayo vyose yabiremeye umuntu, uwo yari yateguye kuzorema ku munsi ugira gatandatu. Mbega uremeza ukugira neza kw'Imana? Urashobora guhonja umwembe mu buryohe bwawo, canke kumva ubumote bw'ishurwe mu butamirane bwaryo, hanyuma ntumenye ukugira neza kw'Imana? Urashobora kubona igiti hama ntushimire uwakiremye? Iyaba ata biti vyariho, ubuzima bwobaye bubishe cyane. Ntitworonse inkwi zo gutegura imfungurwa, ibiti vyo kubaka inzu canke gukoramwo ubwato. Ntitworonse agatutu ko kwihishamwo izuba canke amababi y'icayi canke imiti yo kuvura. Ata biti biriho, ubuzima ntibwoshoboka. Kandi ibiti Imana yaremye ni bimwe mu bindi bintu vyinshi vyiza Imana yabishizeho kugira tunezerwe. Imana igomba tumenye ukugira neza kwayo. Ivyo nivyo umuvugishwa Dawidi yanditse muri Zaburi avuga ati: nimwumvirize ko mumenye yuko Uhoraho aryoshe. Zaburi ya 34 umurongo w'8. Reka tubandanye n'ikigwa cyacu. Ku munsi ugira kane Imana iravuga iti: mwitazanure ry'ijuru nihabeho ivyaka vyo gutandukanya umurango n'ijoro, bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka. Imana ibiha urutonde, izuba, ukwezi n'inyenyeri biba kw'ijuru. Maze Imana ivuga irindi jambo, isi citangura kuzunguruka inyuma y'izuba. Yongera kuvuga, maze ukwezi gutangura kuzunguruka inyuma y'isi. Imana yoba yakoresheje iki mu kurema vyose kw'isi? Mbega ivyanditswe bivuga iki? Biravuga biti: ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana gusa. Nico cyatumye ibiboneka bitaremwe mu biseruka. Ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, vyose vyaremwe nawe. Mu vyaremwe vyose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ku gice cyaho cya mbere ku murongo waho wa mbere kugera kuri gatatu. Twarabonye ko ku munsi wa mbere Imana yategetse mu kuvuga iti: nihaba umuco, umuco ubaho. Ku munsi ugira kabiri Imana iravuga iti: itazanure niribeho, hanyuma ribaho. Ku munsi ugira gatatu Imana iravuga, hanyuma ivyivuze bibaho. Nuko rero vyagiye biragenda. None Imana yoba yakoresheje iki mu kurema ibiri kw'isi vyose? Nta kindi Imana yakoresheje atari ijambo ryayo. Ivyo yakoze vyose kwabaye ukuvuga, kandi ivyo yavuze biraba. Ivyanditswe biratubwira yuko kiretse ko Imana yaremesheje vyose ijambo ryayo, vyose yabikomeresheje ubushobozi bw'iryo jambo. Ni kubwo ubushobozi bwaryo
ukwezi n'inyenyeri biri mu kirere atakibifashe. Ni kubw'ijambo ry'Imana yavuze izuba riseruka rikongera rikarenga. Nimwiyumvire namwe uko ubuzima bwacu bwobaye iyaba tutari tuzi yuko izuba rizoseruka canke ritazoseruka ejo. Ivyanditswe biravuga biti Imana niyo kwizerwa. Cete ca mbere Paulo yandikiye Abikorinto igice ca mbere hariya ku murongo waho w'icenda. Imana ntita isezerano, ntiyigera yihindukiza mu ijambo, ariko ijambo ry'Uhoraho ryamaho ibihe bidashira. Cete ca mbere cyanditswe na Petero. Ku munsi ugira gatatu Imana irema isegenya ry'amafi n'ibiguruka. Ivyanditswe biravuga biti ariko ijambo ry'Uhoraho ryamaho ibihe bidashira. Ivyo turabibona muri kiriya cete ca mbere cyanditswe na Petero. Ku munsi ugira gatanu Imana irema isegenya ry'amafi n'ibiguruka. Ivyanditswe biravuga biti Imana iravuga iti mu mazi nihasegenyuke isegenya ry'ibifise ubugingo, kandi ibiguruka nibiguruke hejuru y'isi mu kirere c'ijuru. Imana irema ibifi binini binini n'ibifise ubugingo vyose bigendagenda, ivyasegenyutse mu mazi nk'uko amoko yavyo ari, n'ibiguruka vyose bifise ivyubi uko amoko yavyo ari. Imana ibona ko ari vyiza. Imana irabihezagira iti nimurondoke mugwire mwuzure mu mazi no mu biyaga, n'ibiguruka nibigwire mw'isi. Uragoroba buracya, uwo n'umunsi ugira gatanu. Turabisoma hajya mu gitabo cy'Itanguriro ku gice cyaho cya mbere ku murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 23. Ku vyerekeye umunsi ugira gatandatu ivyanditswe biratubwira yuko Imana yaremye umuntu n'ibikoko. Ariko uyu munsi nta kanya dufise ko gusigura uko vyagenze. Imana ibishatse mu kiganiro gikurikira tuzorabira hamwe iki vyanditswe bivuga ku kuntu Imana yaremye umuntu n'icyatumye imurema. Uyu munsi twabonye ukugira neza kw'Imana. Twasomye icyo wavugishwa n'Imana Dawidi yanditse hamwe yavuga ati nimwumvirize mumenye yuko Uhoraho aryoshye. Mukunzi, uramaze kumviriza ukugira neza kw'Imana? Ku munsi turumviriza tukongera tukarya imfungurwa zitandukanye iz'Imana yaduhaye, ariko by'ukuri twoba twarumvirije kandi tukamenya ukugira neza kw'Imana. Nimba koko ushaka kumviriza ukugira neza kw'Imana, niwumvirize hanyuma wizeye ijambo ry'Imana. Ivyanditswe vyeranda biravuga biti umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana, nk'uko tubibona hariya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 4 ku murongo wa 4. Mu kiganiro cyacu gikurikira tuzorabira hamwe uko umuntu atari uyu mubiri ariko ari umushaha. Imishaha ibwirizwa kugaburirwa n'amajambo y'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryiza kandi nta cyogereranywa naryo, ariko dutegerezwa kurisoma. Mbega umushaha wawe urafise inzara yo kumenya ijambo ryayo ritazoshira nk'uko indi igomba ivyo kurya? Niwaba ufise inzara yo kumenya ijambo ry'Imana gutyo, uzobona ukuri gushobora kuguha amahoro y'Imana yuzuye. Turemeza ibi kubera Imana y'ubwayo nyene yarabisezeranye igihe yavuga iti hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka kuko aribo bazohazwa. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 5 ku murongo wa 6. Turagushimiye cyane kuba waduteze amatwi. Turagutumirira kuzobana natwe mu kiganiro kizokurikira, kuko ariho tuzorabira hamwe igituma Imana yaremye umuntu wa mbere kandi kirushirije igituma Imana yaremye vyose. Nimwumvirize mumenye yuko Uhoraho aryoshye, niko Zaburi ya 34 ku murongo w'8 hatubariye. Muhejeje kumviriza ikiganiro inzira yo gutungana. Ufise ikibazo canke ico wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57. Iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com.